ndabaramukije mwese aherereye. Nagomba ngo twe turaganira muri kwa kuganira kwacu na cyane umwe icazi canke ico amenye biba byiza ariko akibwiye uwundi nawe akakimenya canke bivanye nuko akivuze n'undi akakivuga ukagenda ukimenya. Ni mu kuganira rero turimwo tuvugane ku kintu nazindutse numva kibiragira muri jewe. Ni ikintu abantu benshi tutamenyereye kivuga ngo uguhumana no guhumanuka. Niko numvise twocita uguhumana no guhumanuka. Mu buzima bw'impwemu mu bisanzwe hariho amahame, hariho ihame. Mu Gifaransa ihame ni principe. Ni hame kandi ntirihinduka, rivuga ngo ivyo twifatanya navyo biraduhindura tu. Ivyo wifatanya navyo biraguhindura. Cyo gituma ijambo ry'Imana riduhamagarira kwitondera cyane abo tugendana nabo n'ivyo twemera kwinjiza mu buzima bwacu. Mu mategeko ya Mose yavuga ngo umuntu iyo ari mu buzima bwo guhumana, kuko byarabaho nk'umuntu yagwaye imibembe yaba ari mu buzima bwo guhumana, ico gihe ngo nuwamukorako nawe yacafatwa nk'uhumanye. Usomye mu Barewi igice ca 13:15 harabivuga. Vyari inyigisho yerekana ubukomezi bw'icaha n'ingene gishobora gukwiragira kikakwira mu buzima bw'abantu. Mbere Bibiliya ivuga ko ikintu cyose uwari yaravumwe canke ahumanya akozeko naco nyene ngo caba kiri munsi y'ingaruka mbi z'uwo muvumo canke uguhumana. Somye mu gusubira mu vyagezwe igice ca 10:21-23 habivuga. Paulo nawe aza aburira abantu avuga ngo ntimunzimire ngo kubana n'ababi ngo konona ingeso. Umva mu ruhande rumwe canke urundi umuntu ashobora kononekara bivuye ku kintu runaka canke ku muntu runaka. Mu Bikorinto igice ca mbere ca Bikorinto mu 15:33 igice ca 15:33 niho bivuga neza ngo kubana n'ababi konona ingeso nziza. Kandi arongera avuga ngo ntimuzi yuko ngo wimatanya ngo namaraya ngo n'umusambanyikazi ngo abacitse umubiri umwe nawe. Cete ca mbere ca Bikorinto igice ca 3:16. Aha ni havugwa gusa ngo uguhura nawe, ahubwo havugwa ukwifatanya n'ubuzima bw'icaha. Biragenda gushikaho bigara umuntu akabibamwo nawe. Ariko rero hari ubundi bubasha burengeye ubuhumane canke ubukomezi bw'icaha, ubwo nabwo n'ububasha bwa Yesu Kristo. Yesu Kristo yaje mu isi yuzuye ibyaha, yuzuye icaha, ariko we yegera abagwayi b'imibembe canke abagwayi izindi ngwara zose zabashira munsi y'uguhumana, ariko we ntaco vyamugira, ntaco vyiga bimukorako. Yarasangira n'abitwa ko bavumwe canke bataboneka neza, ariko we ntawo basha vyigeze bigira gute bimugira, nta ngaruka mbi zigeze zimubaka. Ariko ahubwo we uko we ari kwahindura ahubwo abari muri ivyo bihe bitameze neza by'ubuhumane barahinduka. Ivyo nivyo byerekana ko ubutungane canke ukoroka vya Kristo birusha inkomezi ubuhumane bw'icaha. Icete ca kabiri ca Bikorinto ku mu gice ca 5:21 Bibiliya avuga ngo umwe atigeze kumenya icaha ngo Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Kandi muri Petero nawe igice ca mbere ca Petero ku 2:24 naho aravuga ngo ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe ngo abambwe ku giti kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho kukugororoka. Ingoma ziwe
nizo zabakijije. Isi yamubonye nk'umunyabyaha, mbere gushika n'igihe imuhana nk'umunyabyaha nyene, ahanwa nk'umunyabyaha, ariko we imbere y'Imana yari wa mwagazi utagira agasembwa. Akaroro keza turakabona kuri wa mugore yaramaze imyaka yari 12 mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko igice ca 5:25 kumanuka gushika ku 34. Mu mategeko ubundi mu vyangingo urya mugore yarahumanye, kandi yaramaze igihe kinini cyane, yarahumanye pe. Ariko amaze kwizera afata ingingo yo kwegera umwami Yesu, aramwegera nkuko tuvyumva ijya nkuru murayizi. Ntivyatumye Yesu ahumana kubw'uwo mugore amwegereye kandi akanamukorako, ahubwo ubasha bwari muri Yesu nibwo bwamuvuyemwo, hanyuma butuma wa mudamu wa mugore noneho arakira uguhumana kwiwe. Umwanda wiwe ntabwo wanduje Kristo Yesu, ahubwo ukwera kwa Kristo niko kwatsinze uguhumana kwari muri we. Niko biri rero no muri iki gihe umunyabyaha yiyegereje Kristo n'ukwizera arahinduka. Uwiyegereje abantu bubaha Imana bakamubera akarorero keza, uwo nawe aragenda akura mu byo kwizera, kuko ingufu z'Imana buri gihe zamazitsinda ingufu z'umubi. Mu by'ubumenyi bw'iyi si umuco niwo wihuta cyane kurusha ibindi bintu byose byakabaye. Umuco ufise umuvuduko ukomeye cyane, hafi imiliyoni 299 n'ibihumbi 192 n'amajana imetero. Izo ni imetero ku musegonda, ni kuvuga hafi ibirometero ibihumbi 300 ku musegonda. Urumva ko nta kintu by'ukuri kirusha umuco kwihuta. Ivyo bitwibutsa ko aho umuco rero ushitse, kuko kuntu kwihuta kwawo, aho umuco ushitse umwiza nawo ugira gute, ucuhunga ataguteba. Nta umuco ugishika egare ko umwiza naho kaba akantu gatoyi ku muco, umwiza uravuga ati karaboneka. Noneho cyo gituma bivuga ngo uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwa wakiriye. Muri zindi bibiri avuga ngo ariko umwiza ntiwashoboye kuwutsinda. Aha twe muri Bibiliya y'ikirundi ivuga ngo umwiza ntiwa yakiriye. Ahandi usomye neza avuga ngo umwiza ntiwawutsinze. Muri Yohana igice ca 1:5, kandi Yesu ati ni jewe muco w'isi, uwunkurikira ngo ntahazogendera mu mwiza. Muri Yohana igice 8:12. Niwifatanya rero n'ibikorwa by'umwiza uzogenda uracika intege mu kwizera, ariko niwifatanya na Kristo bona bagenda mu muco wiwe, ubuzima bwawe nta nkeka buzohinduka. Muco wiwe uzokwirukana umwiza wo mu mutima wawe, uguhindure icaremwe gishasha. Nico gituma ubutumire bw'Imana buguma ari bumwe. Ni muze twegere Kristo Yesu, we bose umugororotsi, niwe kugororoka, ahubwo atigeze akora icaha. Kuko twegereye we ntitumuhumanya. Niwe ntavuga ngo murancafuza murampumanya, ahubwo we aduhumanura kubw'ukwera kwiwe, akadukura mu mwiza akadushira mu muco wiwe utangaje cyane. Murakoze cyane, umunsi mwiza.